bavukanye bakunze ibisamirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijuru ry'Imana iwacu, ijuru ry'Imana iwanyu. Ngaka kakanya keza Mukama duhaye ngo tuzirikane ijambo ryiwe ryo kuri uyu munsi wa gatanu indwi ya 14 umwaka w'amasabamana C. Yezu aragabisha abo bose bemera kumugendanira ko bazohamwa, ariko arongera akanabaremesha ko azogumana nabo. Ngaha aho twakuye ibisomo, igisomo ca mbere mu gitabo c'amamuko mu kigabane ca 47 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'indwi no kuva ku karongo ka 28 gushika ku karongo ka 30. Zaburi ni zaburi ya 36 canye zaburi ya 37 bivanye na Bibiliya umuntu akoresheje. Nkuru nziza ni Matayo mu kigabane ca 10 kuva ku karongo ka 16 gushika ku 23. Muri kumwe na Patiri Hermes Bakanibona, umusaseredoti wo muri diyoseze nkuru ya Gitega, nkaba ndangura ubutumwa muri paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba. Yaga Mukama, umusavyi wawe arakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'amamuko. Muri irya misi Yakobo afata urugendo yimukana ibintu vyiwe vyose. Ashitse i Beresabe arahereza amashikanwa Imana ya se wiwe Izahaki. Mwijoro Imana iramuhamagara iti, Yakobo we. Nawe arishura ati, sabwe. Imana isubizayo iti, ndi Imana, Imana ya so wawe. Ntutinye kumanuka mu Misiri, kuko ariho nzokugira igihugu amahanga. Jewe ubwanje nzomanukana nawe mu Misiri, kandi ni jewe nzogukurayo ngo tugarukane. Bisubiye kandi Yozefu niwe azoguhwamikira ingohe mu gihe uzopfa. Yakobo arahaguruka ava i Beresabe. Bene Israeli bajana na se Yakobo n'abana babo bato bato be n'abagore babo muri ya mikogote Farawoni yari yabarungikiye ngo bimuke. Bajana kandi amasho yabo n'amatungo yose bironkeye mu gihugu ca Kanahani. Uko niko Yakobo yashitse mu Misiri ari kumwe n'umuryango wiwe wose, abahungu biwe n'abuzukuru biwe, n'ababahungu, abakobwa biwe n'abuzukuru biwe b'abakobwa, n'uruvyaro rwiwe rwose. Yakobo arungika Yuda imbere kuba arateguza Yozefu, nabo barashika mu gihugu ca Geseni. Yozefu azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi aduga i Geseni ngo asanganire se wiwe Israeli, ngo bahwane bararamukanya. Ararira umwanya utari muto. Israeli araheza abwira Yozefu ati, noneho ndashobora gupfana amahoro, kuko nakubonye imbona nkubone, nkabona ko ukiriho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amahoro y'aberanda ava ku Mana. Amahoro y'aberanda ava ku Mana. Izigira umukama wongere ukora ivyiza. Ibere kw'isi atankomakomyi, nezerwa n'umukama azoheza aguhe ico wipfuza. Amahoro y'aberanda ava ku Mana. Imisi y'abeza umukama arayizi, iragi ryabo rizokwamaho. Mu misi y'amagorwa ntibazoteterwa, mu misi y'ikigoyi bazohimba. Amahoro y'aberanda ava ku Mana. Nureke ikibi ukora iciza, niho uzoronka uburagamo bwa misi yose. Kuko umukama akunda ubutungane, ntahemukira abamukunda. Amahoro y'aberanda ava ku Mana. Amahoro y'aberanda ava ku mukama, niwe mirukiro yabo mu makuba. Umukama arabafasha akabarokora, bahungiye kuri we arabakiza. Amahoro y'aberanda ava ku Mana.
nivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abatumwa biwe 12 ati, ndabatumye nk'intama mu mfyisi, muritegereze nk'inzoka muce bugufi nk'inuma. Yamara mwame mwibanga abantu, kuko bazobakwegera mu manza, bakabakubitira mu masinagoga yabo. Bazobajana imbere y'abatware n'imbere y'abami, muhogwa jewe, muja kunyemera imbere yabo n'imbere y'abapagani. Yamara umunsi babakweze, ntimwiganyire mwibaza ico muza kuvuga. Ico muza kuvuga muzoca mukironka ako kanya nyene, kuko atari mwebwe muzovuga, ari mutima wa so wanyu azobavugiramwo. Umuvandimwe azotanga mwene wabo ngo bamwice. Umuvyeyi atanga umwana, abana bagararize abavyeyi babo babicishe. Muzokwankwa na benshi, ari izina ryanje babahora. Yamara utazotirigana gushika apfe niwe azokira. Umunsi babatujije muri iki gisagara, murahungire mu kindi. Ndababariye n'ivy'ukuri, Umwana w'umuntu azoshika mutarakwira ibisagara vy'Isirayeli. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, twari dutanguye y'amezi abiri yahariwe itogwa muri Ekleziya y'u Burundi, kwezi kwa Mukakaro n'ukwezi kwa Myandagaro. Dukengurukira Imana ku basaseredoti iriko iratugabira muri aya mezi. Tukengurukire ku bafurera n'ababikira turiko turagabana, eka ningo kuko muci niho benshi bagira ubugeni. Inkuru nziza y'uyu munsi ije hageze irajanye n'itogwa. Turumva ko Yezu ari ubwiwe atora abatuma mu murima wiwe, agira ati, ndabatumye nk'intama mu mfyisi. Ndabatumye. Yezu niwe atuma abatumwa, sibo bituma. Oya namba, ni Yezu ubwiwe abatuma. Ku munsi wa kabiri twarumvise nyene Yezu yigisha abantu mu sinagoga, akabigishiriza mu bisagara no mu mihana yarajayo. Umunsi umwe yabonye abantu isinzi bamugana, bazana intama zitagira umwungere, kuko bari benshi, barushe, bajonjogoye. No Yezu yagira ati, ivyimburwa ni vyinshi, yamara abakozi ni bake. Sabenye n'ivyimburwa arongika abakozi benshi mu murima wiwe. Kubera ko abonye ko abantu banyotewe injiri, Yezu yaciye arondera abatuma. Ukubatuma Yezu ntabaresha, nyabo narabagabisha. Ndabatumye nk'intama mu mfyisi. Yezu yarazi bizoshikira abatumwa biwe. Erega ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota y'ubugi bubiri, uko tubisoma mu ibaruwa ryandikwa Abahebureyi mu kigabane ca 4 kuronka 12. Kubera rero ijambo ry'Imana risogota, abantu baratinya kuryumva. Ico gituma Yezu abwira abatumwa ko abarungitse nk'intama mu mfyisi. Isi izobagwanya, bazohamwa cane bazira kumenyesha inkuru nziza. Yezu agira ati, bazobajana imbere y'abatware n'imbere y'abami, muhogwa jewe. Yamara umunsi babakweze, ntimwiganyire mwibaza ico muza kuvuga. Ico muza kuvuga muzoca mukironka ako kanya nyene, kuko atari mwebwe muzovuga, ari mutima wa so wanyu azobavugiramwo. Isi izobanga, isi izobagwanya. Abatumwa babwirizwa kwitegurira guhangana n'isi. Mbere Yezu arerekana ko ijambo ry'Imana rimenyeshejwe n'abasangiye ingobyi bazocanamwo, abo mu nzu bazozirana. Agira ati, umuvyeyi azotanga umwana, abana bagararize abavyeyi babo babicishe. Muzokwankwa na benshi, ari izina ryanje babahora. Yamara utazotirigana gushika apfe niwe azokira. Yezu yaravuze ko atazanye amahoro nyabona, yaje ngo umuriro wake. Turabisoma mu nkuru nziza ya Luka mu kigabane c'12 ku karongo ka 49. Inkuru nziza yiwe iratuma abantu babiri bacanamwo, kuko umwe ashaka kugendera mu muco w'Imana, ariko uwundi agakunda umuzimagiza. Abatumwa ba Yezu bategerezwa kwitegura guhangana n'abisi. Kumenyesha inkuru nziza si ugusemagura amasoro, biragoye. Nta muntu n'umwe yovyishoboza, vyoduta kuwa amazi tudafashijwe na mutima mweranda. Ico gituma Yezu abwira abatumwa ko batotinya, kuko mutima mweranda azobaha kurinda rugabo. Agira ati, yamara umunsi wabakweze,
ntimwiganyire mwibaza ico muza kuvuga. Ico muza kuvuga muzoca mukironka ako kanya nyene, kuko atari mwebwe muzovuga, ari Mutima Mweranda so wanyu azobavugiramwo. Ico twotegera nuko igikorwa co kumenyesha inkuru nziza turimwo muri Ekereziya uyu munsi si igikorwa c'umuntu, ni igikorwa c'Umukama ubwiwe. Ntawava rero yihenda wagomba gwanye abigisha inkuru nziza. Turabona kuva mu ntango y'Ekereziya hari abagerageje kuburabuza inkuru nziza, ariko n'ubu inkuru nziza iriko irasamirana. Nitwame dusonera igikorwa co kwigisha inkuru nziza. Ese umuntu wese yotegera iryo jambo kumenyesha inkuru nziza ni igikorwa Mutima Mweranda ubwiwe ayobora. Nivyo umutumwa wese yo kwitegurira guhanwa, ariko ntiyo kwihebura, ni igikorwa c'Imana. Abariko baratumwa n'abariko baravyitegurira bame bazirikana ko kumenyesha inkuru nziza bisaba ubutwari, kuja gukorera ubutumwa mu bantu bameze nk'ifyisi. Umutumwa arasabwa ubwenge bwa Mutima Mweranda, kwitegereza nk'inzoka, kuba maso, kuba uyobowe n'uwo Mutima Mweranda, kudahababuka mu gihe bigoranye mu butumwa. Ntivyoroshe kuba umutumwa wa Yezu. Dusabire abasaseridoti bashasha bariko baratirwa muri iyi minsi. Dusabire abariko baragira indagano mwibanga ryo kwebera Imana, abafurira n'ababikira. Dusabire mbere n'abariko barubaka ingo kugira ngo bihatire kunywana na Mutima Mweranda. Niwe adufasha gutwara ibanga ryacu no mu bihe bigoye. Gukurikira Yezu samaraha si kirori, nyabuna nukwemera nyene, kwikorera umusaraba, guca mu nzira yiwe. Uwabatijwe wese rero abimenye, umukristo w'ukuri, umukristo atarakazuyazi, arasabwa kuvugira Yezu mu bantu b'iyisi atarya umunwa. Kandi umukristo agendeye neza ibanga rukristo kuri nosi ntazokundwa, kuko abakristo bamwe bamwe ni bampemuke ndamuke, barahakana ico bari. Nico gituma wemera kugendera mu kuri kw'Imana atotezwa, akankwa na bene wabo, kuko amenyesheje ukuri. Dusabe kama Yezu waratoye abatumwa mu kubarungika, warababuriye ko bazohamwa babaziza inkuru nziza yawe. Nutwongereze ukwemera tuba abatumwa bawe b'igihe ca none. Twirinde kuba bampemuke ndamuke, twirinde kuba abatumwa ba niryo, tube koko abatumwa ba Kristo aho turi hose, turi mu ndimiro, turi mu isoko, mu modoka, turi mu vya politiki, mu biro dukoreramwo aha na hariya, tubimvuga kuri za Kristo tudatinya. Iyi si turiko ubu Burundi turimwo buzohindurwa n'abemanga ko ari aba Kristo. Twemange ko turabawe muri isi ya none, twiyamirize inabi yose, kuko twizeye kuzodukingira. Turagutuye abasaseridoti bashasha uduhaye muri irici n'abandi bakwihebeye. Tugutuye n'ingo ziriko ziravuka muri irici nyene, nudukomeze tukuvugire tudatinya. Amen. Mwari kumwe na Patiri Hermes Bakanibona, tubasheze nkuru ya Gitega, Paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba.